y'abayitamba akagura imbere akaguru k'iburyo shira ukuguru k'iburyo imbere nawe tugende bariko baratukurikirana bari imbere y'imeza canke inyuma y'imeza bariko barayora umuceri ibiharage ubugari n'inyama canke isogoro irengarenga canke umusama canke imasho bivana n'ivyo warose uno musi nipfuriza akayabagu yora twe mu mana turiko turayora. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Tubaramutse amaro y'Imana kandi turabaye ikaze turabakunda murabizi natwe turazi ko mudukunda ivyo nitukibikekeranya tubapire ko turagarutse muri show ubona neza ko tugeze kuri episode ya 14 ubona ko twabanye neza kuva kuri episode ya mbere tugeze kuri 14 twabanye neza vraiment kandi tuzogumana ibintu bizoguma bimeze neza ko tuguma tugenda hirya no hino tukabazana ibintu bimeze neza ibintu bivize uburyohe binovera nyine bisaka novera nako twaje tubazaniye abantu bo hariya muri ntuze ajya bayita no spirit tuni ntuze no numbaze abantu ngira nabo muri Afrika yepfo bajya bavanga n'abasauza sinzi ariko cyonzi ineza nuko batuzaniye ino ndiri bimeze neza natwe twatwahisemo kwibashiriza kugira ngo tuyitangurane ariko sinje cenye nero protector kingwe Mr Poro Mr We niwe turi kumwe kuri micro ya mbere kandi kuri micro ya ikurikira hari iburyo bwanje ndi kumwe na Nati yatuza tout va bien bonjour meze neza usasingwana hani sawa mari butogomba ufyike papa parfait nawe meze fresh ibavu bwanje ndi kumwe na Safi tukuramutse Safi ego meze neza nawe ndinga mayankoni kirundo arasohoye gipirata ndinga mayankoni asante sana turi kumwe na Maîtresse Kaboro Maîtresse Madrid bonjour meze neza okay ije wari bebe bera gogo Gloria amazina 5 yose vraiment kugira ushobore no kuyatondeka urumva ko nabanje kubosa tukoramutse nawe murakoze ereke amazina nayavuze neza ni mujisha bebe gogo bera Gloria haricyo ni papa na Gloria Gloria Sibara n'amashuri wize reka simaka twiga yangana simaka twiga yangana nawe wize bavuga Gloria nanjye nitse bavuga Gloria yo chiye nibuka ni nanembe Gloria heze yose twigine tuvuge yo nkuru nziza reka nawe riregereje kaze cyane sha Gloria muri episode ya 14 murakoze cyane nuko reka tubananye n'ino ndirimbo rero abayizi muza kutunikira muri comment mutubwira abana barenze ico bashatse kutubwira ico nzi ico nuko tuza kuhezagirwa
mwanya bitambuka muza kagura imbere kaguru k'iburyo shira ukuguru k'iburyo imbere nawe tugende ni kubandika na kubandura muyabaje insiguro yavyo bayimubwiye. Reka tugane ino ndirimbo uno muririmbyi kuva muri Tanzania bamwita Joynes Kileo avuga ati imba twagiye amana babuye kuririmba ari mwimbaraga katuririmba bansi bashwiragire nimwe mu biziruki reka ndirimba abagwaye bakire wafungwa wafunguliwe sababu ya wimbo uweko utembe kwa wimbo huu utukufu wa Bwana ushuke sababu ya wimbo moto wa Bwana ushuke wanyenyekevu wapole wafurahie imba 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 yalivyo makuu matendo yake imba 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 nimsifu Mwokozi nimsifu Baba imba apandika bandua tuva muri Tanzania tugaruka mu Burundi twasange Sabas Nkurunziza umwanditsi w'amafilime akaba ni muririmbyi uramuzi ko twama twamubazaniye indirimbo niturayora reka tuyore tuave twitahira tuyoraguye indira umutigito w'ingono warindira ijambo ryanyeneyo imana data niyo yatubwiye warindira gato bananje mbagaburire turayora
abariko baratukurikirana bari imbere y'imeza canke inyuma y'imeza bariko barayora umuceri ibiharage ubugari n'inyama canke isogoro irengarenga canke umusama canke imasho ukivana n'ivyo warose uno musi twipfuriza akayabagu yora twe mu mana turiko turayora andatira ibirori byo mu butambiro n'umbwiri ubukwe bwa jame bimaririki nanjye narimbuye mu masengesho nibuka amasezerano imana yavuganye natwe ndamubwira nindo mu mana turatamba kandi zuba twimenyereza ingene tuzotamba mu ijuru kandi no muri yesu turayora abana b'isirayeli mu bugaragwa imana yabahaye manu arayora umukozi w'imana eliya ku kagezi k'ikereti yahawe umutima n'inyama arayora kristo azaba ntubare ibihumbi 5 yabahaye imitsima n'amafi barayora imana ihaye imana nabwidusoneka oh yesu atanga akamanyu yesu atanga umurava imana data bemera kumuzane ahubwo iratuyorera yora 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 wagiye yora 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 mana yoye tuje kujya yora makabi gacha nyanya umva umunezero wacu muva kuvyo tubona ari kuva kuco twagize muri kristo yesu yatanze umwana wayo w'ikinege ku bwacu izoburitse kutugirira neza muri we kanatsinda ko tumufise tucaranye ubuhiye kuko turi abaraganwa abana mu rugo ibyo afise byose azotuyorera amahoro niwe yatanga azotuyorera umunezero azotuyorera amagara meza azotuyorera amavuta icyubahiro kuduzwa azotuyorera ubutunzi nyakuri n'imana ibutanga cakira 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 ibitangaza birari cakira ubwo bwiza cakira cakira umufasha n'abana cakira safi cakira nanatubaze ya cakira mbera wera hakurindira umutingito w'inkono warindira ijambo ryanyeneyo imana data niyo yatubwiye warindira gato bananje mbaga aho uriko uratukurikirana cakira rabicu cakira mu kwizera ariko ucushirambo utugufu kirondere usanga aho wicaye nziza na biraronderwa yora 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 mana yora yora hakurindira umutingito w'inkono warindira ijambo yora 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 mana yora yora nuko rero akaryoje nigahora mwitama ndazi ko mwayoye natwe twayoye tubashimire ko mwabanye natwe muri shono musi episode ya 14 ni hano irangiriye hariya abera tugushimire murakoze cyane urakoze nawe tushimire maîtresse Murakoze Kabo cyane asante rwose. sana safi tugushimire nawe sana nanje ndishimiye imana nshimire papa parfait nazo tushimire cyane nana tuva bien nuko rero tudusura duhure mu yindi show izokurikira nawe ubutaha ciao Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mw'ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.